urwaruka rwagiye hamwe rushinga koperative Makara, aho ni mu ntara ya Cibitoke, komine Buganda, zone Gasenyi Centre. Aho JCTV yabasanga ku kivi yaganiriye n'urongoye iyo koperative. Thompson Sinzoyigwanya yamenyesheje uko batanguje iyo koperative. Izina nitwa Sinzoyigwanya Thompson, abandongoye imbere y'amategeko koperative Makara y'urwaruka bagerageje gushinga ingene gukeya ubuzi. Twaricaye turaraba nk'urwaruka rwahejeje ishuri, twama tubonana mu kibano, turakira ukokora dushira ingufu hamwe uko twari dushoboye. Twari abantu 25, turagira uburyo bushoboka, turegeranya, turatanga umugambi wo kwiyumvira ko twodandaza amakara, ko twarabona mu kibani wacu amakara aragoye paraporo yo mu komine ya Mubi n'amabayi. Natembeyeyo mbona amakara aragurika ibeyi ntoyi cyane, ngira icyumviro yuko ko bikora no mu komine iwacu. Nkabona umenga no bikora je nyene, ariko nkabona umenga mbere no gingorane z'uburyo canke ingene mu kibano bomora ndabikora je nyene. Camitamwo kwegera urundi rwaruka nkanje, turashira umutaye hamwe, turatangura. Ariko ndababarira ati ntabwo twotangura tudafise ibyankenekwa. Twaciye twegera anakope, byarampaye inguvu, ndahamagara abajene bagenzi banje, turashiriza inguvu hamwe, twazana uburyo bushoboka kandi dufise, turatanguza koperative turabana 25. Ico gihe twaja muri api, turarondera impapuro za registre de commerce na nife, tuca twegera leta, komine mustanteri yarahari, turamusaba araduga ikibanza cyo kuba turakoreramo. Nayo Merci, umwe mu bahurikiye mu iyo koperative asanzwe akurikirana ibikorwa, aramenyesha uko ibikorwa vyifashe n'akarusho yayisanzemwo kuvaho atanguriye gukorera hamwe n'urundi rwaruka. Rwaruka twaje cyangwe abo twagiye dutangurana, n'akarusho dufise nuko dufise icyambere kuba twararose bimwe mu bikoresho dukoresha dutangura gushinga koperative. Turaba intambwe tugeze ko intambwe ishimishije cyane, nkuko ubu tugeze mu burimyi cyankwe kuba wo kwiyunganya kuri kijya utari bwashike ko kumvo ya koperative, ku buryo twasize hamwe kungurunani nk'abajene tugakora. Ubu vraiment turabya intambwe turiko birabereye cyane, turahimiriza n'abandi nabo kuba bo kumva yuko bokora umugambi woba usa nk'uyu cyankwe ugomba gusa nawo. Ego wotubwira muri make ibintu koperative Makara yatumye ucika ko iyo ataba utaraba warashitseko? Ego ubu umujene muri koperative Makara turafise imirima cyangwa je cyo mfise, none naraguze inka n'ihene. Ubu urumva ndashobora kwambara agahuzu naguze, kumvo yuko narinze kuja kubwira mama ati nyamara nkeneye ibi, zokora ibi. Ndinde kubwira mama ariko nkoresheje umugambi uburyo buvuye muri koperative. Ico naco tukaba tugishima nkuko twagize umunani tubabikora. Nubwo biruko ibibazo ntibibuze, Thompson Sinzoyigwanya aramenyesha ingorane bahura nazo ndetse n'akarusho, agahamagarira urundi rwaruka rukireza amaboko kuza kwifatanya n'abandi. Arongera agasaba leta kubafata mu mugongo kugira ngo batere imbere mu bikorwa batanguje. Ingorane ntizobura, ko murabona ko gushize twari twashizeyo uburyo bwinshi mu kurima, ikirere kica kigenda nabi. Izo zose ni intambamye kuko twe dufatanya ubudandaji n'uburimyi n'ubworozi. Iyo rero twabonye ko ari amafaranga twe twakoresha ngaha mu mutayi wo kudandaza, turawugabanya tusha mu burimyi kugira turabe yuko hose tumenyera ico gikorwa cacu. Ico gihe rero se ziheze umwimbo twarawuronse n'ubutarushimishije ko intambamye zica ziba mu burimyi zigafata benshi babarima. Aha naho sirtere yo kudandaza amakara, ikibazo tuca duhura naco ni mu gihe twagize komande bikagorana ko amakara aza, swate imodoka ikabura hica kuko ari hano mu misozi, kashobora kuba mara nk'indwi cyangwa ukwezi tudafise amakara. Ico gihe naho turagira ingorane kuko abakozi baba bari ngaha dufitanye amasezerano ko bahembwa ku kwezi, tutuma tubahemba kandi atamuzigo ubuhari. Ni ikihe kintu mwosaba
leta canke amashirahamwe asanzwe afasha ugwaruka? Rero ico nosaba leta nuko dufata mu mugongo mu bikorwa byacu tuba dukora kadutera intege, hanyuma ubwo buryo bushoboka ndabona by'ukuri ko ugwaruka rwinshi n'urundi rutaba ruri mu makoperative rwobonera akarorero, kuko nk'iyo projet y'inkoko twaragerageje kuba twitwara muri bije, dushitseyo twabonye umengo ni intambamyi kuko ni kure nivyo badusavye tumenga ibitworohetse, hamwe bibaye ngombwa bakegereza ama province biro za bije, hanyuma tukaza twitura cyane ahatwegereye. Byaranciye intege cyane kuko uyo mugambi twarabona yuko tuwukoze atakibazo na kimwe twohura naco, ariko ingorane kiba kuba biro ya bije iri kure kandi ibyo badusaba tumenga biraturemera. Rero nkasaba hamwe amashirahamwe afasha ugwaruka nk'ubushikiranganje kugwaruka n'imico kama, hamwe bibaye ngombwa bakaza bagira amadesante nkaya kumva ivyiyumviro ugwaruka dufise byofasha cyane no mu iterambere ry'igihugu.